nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndi hano muri kino kibanza ngomba gushima ibyiza n'ibitangaza Imana iri kwirankorera. Yesu ashimwe. Kuva mu kwezi kw'indwi naje ngaha muri Eglise mfise umutima ubabaye, maze umwaka n'inusu ibintu byose byaratatanye, umutware wanje tutakibana. Yesu ashimwe. Maze gushika ngaha mu kwezi kw'indwi nashikiye mu gikorane, umubyeyi wacu arigisha ijambo ryo ku bakobwa ba Serufehadi. Yesu ashimwe. Barahagurutse bariko bagwanira ishamvu ya se wabo, nanje ako kantu nca ndagacakira. Maze kugacakira ndavuga ati ubu nanje ngomba mpagurukire kugwanira urugo rwanje. Yesu ashimwe. Ndisunga ijambo ry'Imana ndavuga ati ubu nanje ndase ko Satani aguma ariko aranyanyasa, ndaguma ngaha ndasenga. Yesu ashimwe. Ntibyari byoroshe, umutwara ahantu yarababaye, yarameze nabi. Nanje aho kuvuga ngo twaravanye biciye mu bibazo nabona, ahubwo nagwiza kubabara. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana rero kwiri kwirampa inyishu. Ndashimira Imana mu masengesho yanje maze igihe ndiko ndakora, ndiko ndishugwa. Narasenze Imana mvuga ati Imana, ndagomba ko umutware wanje nzomubona yinjira ngaha muri iyi shengero ya Repentance. Yesu ashimwe. Ikimana yarakinkoreye, haraheze nk'indwi zibiri ariko arinjira ngaha. Ubu yaraje gusengera ngaha. Yego. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukomere Imana amashimeshi. Yesu ashimwe. Amen. Vendredi rero muri burakeye turakira inyigisho, turasengerwa. Umukozi w'Imana caraza aravuga ati ndabaremeye intahe, umuntu wese ku munsi w'Imana azoza afise intahe iremereye. Yesu ashimwe. Nanje nari maze ibisi mvuga ati Mana, ndagomba intahe nzoshinga imbere y'ishengero, imbere yawe, hamwe numva ko ari intahe ipima nk'ibiro 10. Yesu ashimwe. Intahe ya mbere, ejo twaraganiriye, ndabona ko ubuzima yari afise yahora azanana imbere yanje bwahindutse. Yesu ashimwe. Sheri wawe. Ego. Ndabona afise umunezero ntari bwigere ndamubonana kuva tubana. Yesu ashimwe. Ndabona aranezerewe n'amajambo tuganiriye. Ubundi nubwo namubwira ubutumwa bwiza siho yarari, ahubwo ndanamubwira ubutumwa bwiza n'abantumya nahaguruka akacagenda atansezeye. Yesu ashimwe. Rero mu gitondo misi yose niwe yampitana, tukaza ngaha muri burakeye. Muga dusohotse irembo dushitse kwibarabara, twagenda umwe atavuganye n'ubundi ngo duhuze. Yesu ashimwe. Nkama ntaha mbabaye, ijambo nakiriye ngaha nkumva ko ari ijambo rizima, mugo kubera mbona nawe bimugora kumva, nkabwira Imana ati Mana, ndagomba umutima wiwe uwujanjagure, kurya wavuze ngo imitima yacu uzoyorosha yorohe nk'inyama. Ndagomba umutima wiwe uwuhonde worohe nk'inyama. Yesu ashimwe. Ubundi yaraza akarira, mugabo ibyo mvuga ko duhuriza ko bikanka ko abyumva. Yesu ashimwe. Rero ubu mu gitondo yinjiye ngaha, mbona dutanguye guhimbaza, nawe arahimbaza, aratamba gushika hambwira ngo mpiga itambara nihanagura iyashu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jewe twabanye kuva mu 2013, nta na rimwe nari bwabona hagurutse mu rushengero ngo atambe. Yesu ashimwe. Nta n'umusi n'umwe nari bwigere mbona ngo arakomye amashi, bavuze ngo koma amashi yagira uku. Yesu ashimwe. Ariko guhera mu gitondo dutanguye guhimbaza, niwe yampagurukije ngo tamba, arakoma amashi, numva muri jewe sinzi ingene nobivuga. Yesu ashimwe. Hamwe n'ibyo rero tumaze iminsi dusengerwa. Umukozi w'Imana DMRC aca aravuga ngo hariho abantu b'abagabo 3 ndiko ndabona bamaze iminsi mu gihe c'imburano z'amaparisere. Yesu ashimwe. Je narabyakiriye, muga wewe ntiyabyumva, ntiyigeze ava hasi muri abo 3 bahamagaye. Aravuga ati ngiye kubona umuntu wese agiye kwishurwa. Rero mu biganiro twaganiriye ejo, papa wiwe yasize parisere, muga mu myaka yose twamaranye yari yarase kugenda gutorana ikibanza ciwe. Yesu ashimwe.
tukayerera mu ibarabara bakatwirukana mu nzu tukarondera ingene tubigenza tukabibura. Mugabo namubwira ati genda usabe baguhereza ikibanza cy'iwawe. Ntiyigera abyumva. Yesu ashimwe. Ariko ndashima Imana, ejo hamuvuyemo ijambo rivuga ngo mu kwezi kwa12 abo tuvukana bose bazokorana, hama tuce tugenda umwe wese bamugaburira igipande ciwe. Yesu ashimwe. Hamwe n'ibyo rero ndashimira Imana ko urugo rwacu rugira rusubire kuba ruzima n'ibyacu turiko turabigarura. Ndashima Imana yankoresheje, ndashima Imana yakoresheje ababyeyi bacu bahagaze ngaha, kuko imyaka yose nasenga nukuri narahuye n'abakozi b'Imana batandukanye nkarira, mugabo nta na rimwe nari bwabona amarezilita nkayo ndiko ndabona uno munsi. Ndashimiye Imana rero. Aravuga ngo dusubirane, muganavuze ati ntibikunda ko dusubirana tudaciye mu maboko y'abakozi b'Imana kugira ngo badusengere. Aragwana inzira zose zibaho. Ndavuga ati ntibishoboka ko dusubirana uko nyene, bategerezwa kudusengera kugira ngo dusenyure irya migozi yose y'abadayimoni yari yatumye dutatana. Ndashimiye Imana rero. Tuzoza ngaha dusabe audience. Mwege nasi naho mushaka uyu munsi tugenda tubakiriye iyo migozi tuyice ariko ntawotera. Haleluya. Naho mushaka uyu munsi nimwe mpera ko naho mushaka ejo kuwa mbere ntakira muzoca muza ndabakira. Dukomere Imana amashimwe. Yesu ashimwe. Ndashimiye Imana cyane rwose. Ndashimiye umwungere wacu nukura kimbona gusa nje gusaba audience y'umunsi wa mbere je maze kubonana nawe rimwe gusa. Ibitangaza n'utwumiza biriko biraba sinoshobora kubyumva. Muri iyo myaka 2 yose nta nakazi yarakija gukora. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero iri kwiramara amaza abarozi. Ndashimira Imana iri kwiragarura ubugingo bwiwe inyuma y'ibindi byose, inyuma y'ubutunzi, inyuma y'amafaranga. Ndashima Imana iri kwiramungarukanira, nkaba mbona ariko araza gukirira muri ino shengero. Nanje nshimye Imana mvuga ngo nukuri nzoyikorera, nzoyitambira, ndayibyinire. Inyuma y'ibi ndazi tumaze gusubirana ibitangaza n'utwumiza, ndazi ko bizoba. Nawene ndazi ko uko yahora yitwara atari ko azokongera kwitwara. Nawene ndazi ko atazobura kuza kuyishimira, kuko nawe yarababaye kunsumbya, yanshika imbere amosoza akayarira. Ndashima Imana rero kwitwishuye. Mu mpera amashi Imana. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Ariko repentance